yiza kurisha bugihera ku nama kandi wibuke yuko atakiruta Imana. Nuko rero jewe nk'abandi umwe mu bantu bakunda kuvuga cyane ku buzima bwabo bwakahise. Niyo nkuru rero Youssouf akaba ari umwe mu bantu bakunda cyane kwibuka ibyo bigeze gucamo, kubera yuko no muntu yizera yuko kahise k'umuntu gashobora gutegurira akazoza wundi. Hari abantu benshi twumva inkuru zabo zikaturemesha, nanjye ndafise inkuru yanje y'ubuzima uko biri kose, arabona uyisangiza nabo ikabaremesha. So karibu rero tuyake. Yiza kurisha bugihera ku nama kandi wibuke yuko atakiruta Imana. Niho navuye ngiye kurondera ubuzima. Ngabo mbona harahindutse n'abari agaportail gasa na rouge. Ari nifuje kuhinjira gatonya nk'umure, usanga hari n'ikindi kintu cyo cyarahindutse ntazi. Uvyibuse uzorufuka musenge, bavuga ngo aho mworo yanikiye ntibwuma, ariko Imana ishasura bwereka ikirenge. And the mic, the machine. Harahindutse gatonya kubera jiwe ndaheruka hari igiti kipera ngaha, kandi ico giti kipera n'ikiripera yaragiteye ngaba baragitemye. Iri bombo ndagibuka nararikoreye ko gatonya, kubera ko rimwe mu bintu byigeze kuba bidutunze jewe no mu wanje n'abatonya banje, twageze kuba tudandaza amazi, kandi ibombo nyene nirirahinduka. Ego aha naho kubera ngaha ni kwa mama yarasanzwe haba no bwatake haba mugabo, kubera ko bitubabaze cyangwa bitunezeza byose birakenewe ko abantu babimenya kugira bumva ati iki kintu ko biri bose kirafise impamvu nyamba kiri barigeze kubagira ibintu mugabo akabagira ibintu bisigura yuko umuntu ashobora kuvamo umuntu cyangwa ikindi kintu. Akabotike nako mama wanje arigeze kuba akadandarizamwo, arondera ukuntu tubaho n'abatonya banje. Ndibuka mama wanje kubera ko ngisho gukora y'ubwana, yarigeze kuba yatanguje agatari gatonya ngaha mugabo wacaba umuntu amwiba mu stomati. Mama wanje rero acayibaza ni jewe bivanye no ko narisanzwe mfise ako kageso gatonya mugabo nibaza ko biri no mu bintu byatumye atabandanya gukora ngaha, ayaciye abivamo bamaze kumwiba ibyo bintu by'amasostomati. Vy'ubuzima kuba nkiriho ndashima, reka njya menya umutima ndabivuge mpereye ku vy'inyuma. Imana itanga ijambo uvuge kare wahora unuma, kwihakanwa mu buzima vyashikiye nkiva mu nda kw'isi nahasanze urwango muga abandi babakunda. Mu miryango y'abavyeyi baranyihakanye hose, mama niwe yari umugenzi inshuti yanje na rose. Mama aronka umugabo uko nabiziga siko nabisanze. Hari abandi benshi batanguye kunyishimira maze kuba Kirikou Akili cyangwa maze kwitwa izina Niyonkuru Youssouf Akbar. Mugabo abantu banyishimiye ntaragira n'izina, ntaramenya ngo kwisi bimeze gute n'abantu babiri. Mama wanje nibaza ko ari mwijuru niko umutima wanje ubinyizeza, undi nawe aracahari namugiye kuramusa. Bisanze mugabo mama yifuza kumbera umuvyeyi nkamubera umwana, ubuzima bukagenda bwanka twese turira gutanja. Nisanga mwibarabara kugwa bikanka ko magarara, izuba imvura inzara inyota byose bikambangamira. Sinaronka ico mfungura ntarinze gukora. Je navuse kuri mu njuru niberaho kuri mu njuru nta mpamvu yo kwishira hejuru. This is my story. Ndindiriye batonya banje bagiye ku ishuri, wa mama mdogo wanje nawe ngo yaraje. Salamu alaikum. Ego ndakuvuga. Ego mvuga ko ndagusize. Kumengo ntushohiye none. Ni gute? Umeze neza? Rero ni wa mama wanje mutonya, umwe navuga yuko igihe mvuka ari we yarahari na mama wanje. Mama yene nkaba ndamushimira kandi nkaba ndamukunda cyane. Niwe mama wanje sigaranye. Hariho n'abandi twahujwe n'ubuzima iki mugabo nari nababwiye yuko ntaranatorerwa n'izina, we wari uhari, we wari unzi. Urumva rero yuko uri mama wanje mukuru kurusha abandi, nubwo hari abandi mugabo wewe uri mukuru kubera
n'igihe vyanka gose ndaduga yaranyakiriye naduza ataco nduganye mugabo ntivyamuteye isoni zo kunyakira ndamukunda cyane rero kandi aranansabira cyane arasenga cyane mpora niyumvamo ko jewe mu bintu nkora harimo n'imigisha yiwe imihezagiro yiwe n'amasengesho yiwe ubu rero ngiye gusubira kubereka hantu nari nashikiye igihe vyanka gose ndaduka siko none garava tugende n'amaguru siko none vipi mabazi ibihumbi 10 basi niberaho kuri mu njuru nta mpamvu yo kwishira hejuru. Listen to my story. My story. This is my story. Ntibyari byoroshe. Byari byoroshye. Ariko Imana yarabanye nanjye. Ntangura kwiga mvuye ku ishure naha mw'ibarabara siragituma mpeba ishure ntonda kumarigara nkabura ico nambara ikirenge cari nk'ikirato umubuye ari umugenzi mu gitanda c'ikarato Imana iramfasha duhura n'umuvyeyi Josephine aca hama impamvu nifuje kuza ahantu niho nashikiye igihe vyanka gose ndaduka hama ikindi naco ndahakunda iyo ndahaje kubera yuko ni hamwe mu hantu mbona yuko hazomfasha gushika ku ndoto zanje abantu benshi barabizi ndamaze kubivuga kenshi kwicivugo canje ntabayeho kugira mbeho nabayeho kugiragira abazobaho kubera ko nabayeho ariko rero nubwo uwo mutima ndawufise uburyo ntabwo mfise mugabo nibaza amanyama yanje yose yo kuvuga ati kombe birashoboka ko ndabikora nta hantu harimo kubera yuko ahantu niho nifuza kuzogira kiya kintu namamvuga ndiko rero ndisuganya muri duke fise ariyo n'abantu bagenda bamwe banshigikira uko babishoboye ariko sindabishira hanze cyane ndacabanza gukoresha nanje utuguvu mfise amani hagera yaho mbona ati aho ngejeje nahandakeneye izindi nguvu z'abantu nzobishira hanze afise umutima wo kumfasha bazomfasha ababona ico botererera nyimba ari icyumviro bazotererere mugabo aha kandi sinashimye ko bahabereka kubera ko ndiko ndasubiramo nshaka kuzokigira ikintu kinini ndahugurure kubera yuko ni indoto sanzwe mfise kuva nkiri mutonya nibaza rero yuko muraza kutwihanganira kuba tutahaberese mugabo igituma ndashikira nico ni hamwe mu hantu hatuma numva ko mfise amanyama yo kuzoshika ku kintu namye nifuza kuva kera mani zo kuja imbere zo bitore uruzura bo wa mbere sawa leko safi ko mwatse sawa leko neze neza nanje ni sawa twari twabarindiriye twabanje gukurana nk'uko rero nabibabwiye ndiko ndaganiriza abantu ku nkuru y'ubuzima bwanje gatonya namwe rero urazi ko hari utuntu twanje tumwe muzi nimba tuco bitwaye namwe nimba ari utwo mwibuka mwo tubaganiriza tukanashimira abantu bibuka ko twigeze kuba twicaye ngaha turiko turarira ariko uyu munsi turahicaye tutego turarira turyohewe twahaje kubera tubishaka twaduze kubera tubishaka ariko kijya gihe twari twaduze kubera ubuzima ntivyari biryoshe siko ariko kugira tuve ngaha murabizi ko hari abantu badufashije badushigikiye batwisha urukundo batanatuzi baratureka umutima w'urukundo batiteze inyungu n'imwe kubera yuko ivyo bakoze byose ntacyo twigeze tubashimira uretse kubabwira mwarakoze nk'uko rero nabivuze ndiko nderekana bumwe mu buzima nagiye ndacamo ariko nabo batonya banje hariho nk'utuntu tumwe muba muzi je ntibuka siko none babwire basi n'akana kamwe babibuka kajanye na bawu ariko amahoro y'Imana bane namwe ku bakristo abamizirumana basalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh hama ico nzi kuri bawu kuva kera yari afise impano yo kuririmba hari hagakaye yari afise yakunda kwandikamwo indirimbo
ndetse n'indirimbo agomba ariko ariyumvira akayandika yarayincisha akakambaza ati Asana iyi ndirimbo wumva vyoryoha nkamubwira ati ego ndaramubwiye oya wanagomba akababara kuko yaba yumva umenga intege ziracitse ni nyinshi izo ndirimbo hari izo nibuka n'izo ntibuka tubwiye basi kamwe baba wibuka hari indirimbo yigeze kuvuga ngo wakina ngo ronera arabica bigacika ronera mu by'ukuri arantesa urumva ni nyinshi gusa niyo nibutse mugari rero nanje naho turiko turavuga ubuzima bwanje urumva ko nawe yavuze kimwe mu kintu canje kandi urumva ko yansarishije ko hari uturirimbo twaronera naho arandirimba kera nawe uravyibuka umunsi mama agukubita akacuvuga ngo mama bagiye bagerera ko isaba Yoge ndavyibuka cyane ngo ndizagushuhije uravuga n'ivyo utovuze ndakurahiye wavuze gute cyambo urumva mama yarankubise amaze kunkubita nyene inkoni zanshuhije neza urumva yankubise vyakomeye ndabura ivyo mvuga ndambwira ati mama Yesu ariho kandi ndabizi ko ufise n'umwana yitwa Bamba bari Asana niyo ndirimbo yanje ukunda indirimbo yawe nkunda ndakunda my story jibu jewe nkunda ni binowa ibisusa oya je ngerageje kuraba mu ndirimbo zawe ijya my story urumva wanagomba nkinayumva yarandijije ko abivanye n'amagambo arimwe urumva narumvise ko ndayikunze cyane yego ndayikunda ndashobora kuyumviza nka 5 ku munsi jibu turirimbire basi nawe uyikunda aba papa bakuze kudutwara ibe biraharawe aba mama bakuze basigaye batwita be biraharawe abademu ba diaspora kuturongo biraharawe ama natwe kubera inzara nitwabanye biraharawe nino ni corona udupfukamunwa abadada kupikuza ubona basongora ibintu biraharawe wewe ufise sheri wawe nanje mfise uwanje biraharawe ariko uno musi wa mwana we urarari wanje wewe turafanana naje ndagufana birakajambo kamwe ku bantu bashigikira ego abantu bashigikira Kirikou turabashimira cyane muradufasha cyane mufise uruhara runini cyane kugira ngo natwe dushobore kubaho neza ku ishuri biragenda neza turiga ubuzima ni bwiza turashima nkanongera nkashimira n'abantu bamusubije Bujumbura igihe byari byagoranye Imana ibahezagire turabakunda cyane hama rero je ndabandanyije ngiye kurondera kiya kijumbo murandungika musabire bigende neza hama abo batonya banje n'abantu bakunda gusenga nabo nyene kandi barakunda kunsabira kandi cyane barashobora kuvyuka buri munsi ijoro bavyuse gusabira Kirikou Imana ibandanye nabo ibahezagira kandi nabo ndabakunda nabo ntibantereranye igihe cyose mba numva yuko naho byoshika ivyo ndiko ndakora ntibicemo mba numva mfisa abantu nshobora kuririra so ndabakunda kandi cyane kandi Imana ibahezagire kandi cyane sinzire ko nsengera kugira nshika amahoro hamanye n'ibintu bigende neza cyo kijumbo ngiye kurondera ndakizana ari cyose kugira tugisangire siko none ego daguru nta kibazo soma kaduwa rero Imana ikorohereze iza kurisha bugihera ku nama kandi wibuke yuko atakiruta Imana uvyibuse uzora ufuka musenge bavuga ngo aho mworo yanikiye ntibwuma ariko Imana ishasa urabwereka ikirenge And the mic, the machine. Listen to my story. My story. This is my story. Ntibyari byoroshe. Byari byoroshye ariko Imana yarabanye nanjye. ubuzima
n'ishuri kenshi tugenda twiga benshi twifuza kwamana mugabo akadusiga rwa rugendo ruhana imitego myinshi ndayisimba nkaguma nsaba Imana kuza kundinda iyi nkuru y'ubuzima kuba nkiriho ndashima reka njya menya umutima ndabivuge mpereye ku vy'inyuma mu nkuru rero natanze y'ubuzima bwanje ijambo rimwe nosiga mbwiye abantu mvugiye kuri Niyonkuru Youssouf Akbar ntavugiye kuri Kirikou Akili. Ivuka ryanje nkuko nabivuze ryari risanzwe cyane hari abantu babiri ariko ndashaka gukora cyane ku rufu rwanje hazobe hari abantu benshi cyane bavuga ati Kirikou yari umuntu adasanzwe yari umuntu yashikanye idarapo ry'igihugu mu makungu. Imana ibahezagire cyane. Peace. Fresh.